Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira y'imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo turi kuwa kane kw'igenekezo rya gatandatu kwezi kwa gatatu 2025. Turabahaye ikaze aho muherereye hose abadukurikira bari mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze kuri iyi mbonesha kure yacu kandi yanyu. Ni Hejuru TV aho tubatoreza inkuru ziba zivugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, umutekano hamwe n'ibindi bisata vyinshi. Mutwemerere muri uyu mwanya tuze kuvuga kandi turagaruke vyinshi biriko biraba mw'iperereza ry'u Burundi hamwe n'igisirikare. Ku batari bake hari abagabo babiri aribo Alfred Innocent Musiremu na Ernest Musaba bakorera inzego zo kumara abarundi, bose bari mu maperereza ahiga abantu, anyuruza abantu bakabugwa irengero, ndetse tukibaza nk'abagenzi bicara bakumvikana abakwiye kwicwa. Niko rero byoba bimeze hagati yabo, ariko nabo hagati yabo ni umucanwa ukomeye cyane ku rwego rwo guhigana ngo bicane. Musiremu rero akaba yaramaze iminsi asambishwa ku mugambi yoba yararimwo kwica Musaba, none bapfiki. Muri Kigarama 2021 hari inkuru yavuga nyinyirana hagati ya Colonel Alfred Innocent Musiremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati, ubwo bo benshi bita Dede, hamwe na Colonel Ernest Musaba yarajejwe iperereza rya gisirikare. Ivyo bapfa vyari vyinshi. Musiremu yagiriza Musaba ko amutwara akazi, ko yamwivye inderensi canke informateri, gari we yarasigaye aronka amahera menshi y'iperereza. Musaba rero akaba yagiriza Musiremu ko abangamiye abakozi b'iperereza rya gisirikare. Muri ico kiringo Musiremu yakorana cane na General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, ico gihe yari umuyobozi bw'ishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyatuma benshi bibwira ko Musiremu ari we yegereye perezida Ndayishimiye. Colonel Ernest Musaba we yari yegereye cane Reveriyano Ndikuriyo, aza gutangara asanze hari amakuru menshi yatanze kwa Reveriyano Ndikuriyo ntiyashikira umukuru w'igihugu. Tubibutse ko muri ico kiringo rero iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu kunyuruza indiri z'abarundi atacamira, ivyanashavuza Musiremu ko banyuruzwa urwego rwiwe rutabizi. Amabi rero yakozwe n'iperereza rya gisirikare muri 2021 niyereye Colonel Ernest Musaba, kuko mu mpera za Kigarama muri uwo mwaka 2021 Musaba yarabogojwe n'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye yoba yarababajwe n'inderi z'abanyurujwe atabizi. Musaba nawe rero akaba yaratangajwe no kumva ko atarabizi, mu gihe we yarazi ko ariko akurikiza amategeko y'umukuru w'igihugu. Colonel Ernest Musaba rero ntiyakurikiranwe mu butungane ku mabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu gihe yararirongoye, ahubwo yahawe ikindi gikorwa kidasanzwe cyo kuneka abansi ba perezida Ndayishimiye binyegeje mu nzego zihambaye z'igihugu. Colonel Musaba rero ni umwe mu bagize iperereza ryigenga rya perezida Varisito Ndayishimiye. Igikorwa ca Colonel Ernest Musaba catumye perezida Ndayishimiye amenya ko hoba hariho n'umugambi ugeze kure wo kumutembagaza. Zimwe mu ndongozi z'igihugu rero zoba zarateguwe no kwankisha abanyagihugu perezida Ndayishimiye bacishije mu kwagishirwa mu ngiro ry'ikingo umukuru w'igihugu afata gutyo akaboneka ko ataco amaze, kubuza ivyankenerwa ko biboneka mu gihugu harimo igitoro, isukari, ifumbire, inzoga za Bralirwa hamwe n'ibindi, no mu kwerekana mu makungu ko atacahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ni mu ntumbero yo kongereza abanyuruzwa nico yarondera ico gihe. Kubuza ko hari igihinduka mu migenero y'u Burundi n'u Rwanda, gukomeza bidasanzwe urwego rw'imbonerakure ryoboka akarwi gashaka gutembagaza Ndayishimiye, akaba rero wari umugambi wa Colonel Musaba. Abo Colonel Musaba yaneka nabo ntibari abana, baramumenye. Niho hoba haravuye n'umugambi wo kuganagura Colonel Ernest Musaba, umugambi wuba warashinzwe Colonel Alfred Innocent Musiremu nk'uko amasoko yacu mw'iperereza abimenyesha. Colonel Musaba yoba yarasimvye umutego w'abari bateguye kumurasa, mu nyuma hoba harateguwe no kumuhishano wari kuri muha, avuga ko ari umwe mu barongoye iperereza mu ntara, tudashimye gutangaza izina ryiwe. Umugambi rero ukaba waramenyekanye mu ntango za Myandagaro. Alfred Innocent Musiremu yarakuwe mu mabanga yiwe kurongora iperereza mu gihugu hagati, acahabwa no kuraba iperereza ryo hanze y'igihugu, gutyo abarazwe ubushobozi n'ububasha. Mu mabanga rero yahorana
Alfred Innocent Museremu yasubirijwe n'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye na Ernest Musaba ariwe Colonel Aloys Sindayihebura. Ubuho Colonel Aloys Sindayihebura akaba yaranasubiriye General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya mu kibanza c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva rero ahindura amabanga Alfred Innocent Museremu, ico gihe ntirakiboneka ku biro bikuru vy'iperereza, abakore bavuga ko batazi ivyarimwo n'amakuru rero yari ahari ico gihe muri 2022 yemeza ko yari amaze imisi azengurutswa kwisigura ku bijanye n'uwo mugambi woba ari werekeye iganagurwa rya Colonel Ernest Musaba. Alfred Innocent Museremu rero akaba yaratumwe ko gusambishwa muri parike, bamwe rero bakaba mushije ko afunzwe ariko sivyo, ico gihe ntiyigeze afungwa. Kumbure ubutegetsi rero ntibwashaka ko ivyo bintu bija ahejuru. Ubu rero impande zose zirazinanye, abashatse gukura Ndayishimiye barazi ko abizi kandi ko akeneye kwiha umwanya wo kubaka inguvu zose. Perezida Ndayishimiye nawe arazi ko abagiye bose mu mugambi wo kumutembagaza yihaye intumbero yo kubagwanya igihe kirekire, akagenda arigiza ry'umwumwe buke gushikaho inzego zose zoba ziri mu minwe yabiwe. Perezida Ndayishimiye rero akaba azi neza ko mu nzego zihambaye z'igihugu n'umugambwe ari kumwe n'abantu batamunywa no mu mazi, ariko kandi harazi ko hamwe yo kwaduka barwaniriza rimwe bose vyohava bitamworohera kandi ko n'ubutegetsi bwohungabana. Ntawe uzi iryo hangana ry'izo mpande zibiri rizorangira. Nkuko rero munabitahuye nyinyurana rya Colonel Musaba na Colonel Museremu ryari rirengeye cane abo bagabo babiri gusa. Ni inyinyurana riri ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Umwe wese muri bo abo babiri arafise uwakorera bambe ku ruhande anakorera, ariko izo mpande zibiri ntizirigera ziniyerekana neza, ziracafukafuka kutumvikana n'urwango zivitaniye. Mu nkuru hanyuma rero tuzonagaruka no ku nkomoko yo kutumvikana kw'izi mpande zibiri be na bamwe mu bagize izo mpande. Ntimuzocikwe rero n'igice ca kabiri kuri iryo nyinyurana hagati y'inzego z'iperereza hamwe SNL hamwe akaba ari igihande c'abasirikare. I Bujumbura reka tugaruke ku gisata c'umutekano. Intambara iri mu buseruko bwa Kongo irahungabanya uruja n'uruza rw'ibidandazwa bija ku mbibe z'u Burundi. Uko intambara irushiriza kunyuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, niko urudandazwa ruca ku mbibe z'u Burundi rugenda rugeramirwa. Imigenderanire yaranzwe no guhangana ibidandazwa ubu iraburagijwe imigenderanire yaranzwe no guhanahana ibidandazwa ubu iraburagijwe n'umutekano, bikaba bibangamira n'ubutunzi bw'abadandaza bo mu Burundi hamwe n'uruhombo ku mafaranga yinjira mu gihugu. Kuva muri Nzero na Ruhuhuma 2025 intambara ikaba ibandanya kunyuka mu buseruko bwa Kongo, irahungabanya cane uruja n'uruza rw'ibidandaza hagati y'u Burundi n'ico gihugu. Mu gihe vyonyotse abagurisha n'abagura barababazwa no kubura umutekano, bituma batakibasha kujabuka imipaka no gushikana ibidandazwa vyabo. Ubuhinga bwo guhanahana ibidandazwa rero bukaba bwarajemwo ingorane. Hakaba haciye igihe imigenderanire y'ubudandaji hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ishingiye hanini ku guhanahana ibidandazwa bitandukanye. Abadandaza b'abarundi rero bakaba binjiza n'ibitenge vyo muri Kongo bakongera bagashorerayo ibinyobwa harimwo ibiyere. Ku ruhande rw'abadandaza b'abakongomane bararonka n'ibidandazwa bikenerwa mu buzima bwa misi yose biva mu Burundi. Isoko ngirakamaro ku butunzi bw'u Burundi, kuko ibiharuro vyatanzwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'abatagisi Robert vyerekana ko ubudandaji hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bufise akamaro kanini. Mu gice ca kane c'umwaka wa 2023 vyibonekeje ko uruhande rw'u Burundi mu bidandazwa vyashorewe mu karere ka Afurika yo hagati, ibice birenga 89 vyashorewe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo gusa. Muri Gitugutu 2024 ivyo bihugu uko ari bibiri vyarateye umukono ku masezerano mashasha y'ubudandazi bise Regime Commercial Simplifié canke RECOS mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa. Ayo masezerano akaba yarashingiye ku bidandazwa birenga 66 bikomoka ku Burundi no muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, harimo ibitenge vy'abakongomani hamwe n'ibinyobwa vyo mu Burundi. RECOS rero ikaba yaroheje cane
yaroroheje cane uruja n'uruza rw'abadandaza bato bato, aho bashobora rero kurangura ibidandazwa bifise agaciro gashika ku madolari amajana 5 ku munsi, bakagabanirizwa n'uburyo bw'ikori. Umudandaza rurahungabanijwe n'iyo ntambara. Ibitero bibandanya bikomera mu buseruko bwa Kongo vyahungabanije cane uruja n'uruza rw'ibidandaza. Uku kubura umutekano gutuma n'ibidandaza bitagenda neza, bigatuma kandi n'ubutunzi bw'ako karere buyumbayumba, bigakora cane cane ku badandaza babeshwaho hanini n'ivyo gusa. Mu gihe rero hakirindiriwe ko ibibazo by'umutekano bitoreguye inyishu, aberwa n'ivy'ubutunzi ku mpande zose bakaba barindiranye umwitwarariko iterambere rishasha ry'umutekano kugira ngo basubire mu iterambere rishemeye ry'imiryango yabo. Ikakoma muri Kenya hariko haravugwa impunzi zishika 10 zakomeretse mu rugendo rwo gusaba amazi yo kunywa, ariko imbere tutari twagera aho Ikakoma tubabwire ko imwe mu mpunzi mu Ruyigi z'abanyekongo zerutse guhunga yatowe yapfuwe. Nyakuri w'Imana rero icago kibabaje carahungabanije izo mpunzi z'Inyenkanda iri muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Innocent numwe mu mpunzi z'abanyekongo w'imyaka 30 yatowe yapfuye mu buryo bubabaje. Nk'uko rero abajejwe umutekano wo muri ako karere babivuga, ikiziga c'uwo mugabo y'imyaka 30 catowe ku nzu imwe aho yabana n'umukenyezi wiwe. Impunzi y'umurundi nawe nyene yahungiye muri iyo kambi. Abo babiri rero bari bubakanye ariko nta mwana bari bafise, ariko rero n'amatati yo mu muryango yirengagiza na benshi asa nuko ariyo yabaye intandaro y'ivyabaye. Kubw'abegereye abo bari bubakanye rero hari ukutumvikana hagati yabo, bigatuma hiyumvirwa ko umukenyezi wa Innocent yoba afise uruhara muri ubwo bwicanyi, yaragiranye n'amatata akomeye n'uwo mugabo wiwe ku buryo yahora akorana n'imibonano mpuzabitsina nabo hanze y'ikambi. Abashingantahe rero bakaba bibaza ko aba bantu boba bafise n'uruhara ku rupfu rw'uwo mugabo. Nyuma y'iryo bara n'umukenyezi nta wamenye irengero ryiwe, n'igipolisi kikaba caratanguye amatoza mu ntumbero yo kumenya abakoze iryo bara ribishe. Ivyo vyatumye haba n'ubwoba mu muryango w'impunzi ziri muri iyo nkambi, aho ibintu nk'ivyo biguma bihungabanya abantu basanzwe barahungabanijwe n'ubuhungiro. Indongozi rero zikaba zemera gukora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane, kandi amatohoza ariko arakorwa mu ntumbero yo kumenya abakoze iryo bara mu gutora uwo mwigeme atazwi irengero. Veniste rero n'umwe mu mpunzi yo mu ikambi ya Nyankanda yavuze ati, narababa cane no kumva urupfu rwa Innocent. Yari umuntu mwiza kandi nta n'umwe akwiye gushikirwa n'ivyago nk'ivyo. Ndasaba ubutungane kuri Innocent. Urupfu rwe ntirutegerezwa kureka guhanwa. Turakeneye umutekano muri iyi kambi kugira ngo twirinde izo ngorane. Ikambi ya Nyankanda ikaba ari ikibanza cahungiyemwo abantu barenga 11,000 bahunga intambara zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, iriko irahura n'ingorane zikomeye. Izo mpunzi zirafise amakenga ko ivyo bitohava bituma ubuzima bwazo buba bubi cane, bikagira n'ingaruka ku mutekano wazo. Mu ntangiro z'ukwezi kwa Gitugutu 2024 indi mpunzi y'umunyakongo yarishwe n'abagabo bitwaje ibirwanisho bito bito. Ni Roger Kiboko w'imyaka 62 yaba mu ikambi ya Bwagiriza muri iyo ntara nyene ya Ruyigi. Tugarutse rero Ikakoma tubabwire ko hari benshi bababaye cane mu rugendo bakoze rwo kuja kurondera amazi yo kunywa, baranakomeretse. Ni kuva ku wa gatanu heze rero ikambi ya Kakoma muri Kenya iriko iraberamwo imyerekano. Ku wa mbere rero n'impunzi amajana n'amajana zaragize urugendo gushika ku biro vya HCR, bariko rero basaba amazi yo kunywa kuko iyo kambi imaze ukwezi kurenga tayo ifise. Abapolisi bakoresheje inguvu kugira ngo babashwiragize, benshi muri bo baranakomeretse. Ibikorwa byose rero bikaba vyarahagaze kuri wa mbere mu ikambi ya Kakoma no mu gice cayo ca Kalobeyi mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Ibiro vy'amashirahamwe yigenga hamwe n'ayafasha vyagumye rero vyugaye. Ibikorwa vyo gutanga ibifungurwa vy'ukwezi kwa gatatu vyaraburabujwe. Mu nyuma rero birarikwa umwanya mutoya n'imyerekano y'impunzi. Byose bikaba vyaratanguye no mu kwa gatanu gaheze n'urugendo giturumbuka rwahuje imiryango yo muri iyo kambi. Naho ibintu rero vyasubiye gutuza mu mpera z'iyo ndwi
iyo myiyerekano yarasubiriye kwaduka kuri uyu wa mbere n'inguvu kandi hakorwa amabi menshi. Amasoko naho nyene akaba avuga ko n'amabuye yatewe abapolisi bariko bagerageza gusubiza hasi iyo myiyerekano. Abapolisi rero bahavuye bakoresha inguvu bakomeretsa cane impunzi zishika 10, bamwe bakoresheje n'amasasi y'inkoho abandi bakoresha gusunikana. Abakomeretse rero baciye bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru vy'iyo kambi. Nubwo HCR rero ibandanya sezeranira impunzi ko bizogenda neza, impunzi ntizizigira ko hari umuti urama uri gutegekanwa. Kuri uyu wa mbere ku mugoroba niho indongozi za Kenya zatangaje ihagarikwa ry'ibikorwa byose kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 zo mu gatondo mw'ikambi ya Kakuma iri mu buraruko burengero bwa Kenya hamwe n'igice cayo ca Karubeyi gushika hafashwe iyindi ingingo. Ikambi ya Kakuma rero ikaba ihaye indaro y'impunzi zirenga ibihumbi 200 z'abarundi harimwo n'abarundi ibihumbi 25, bandi bari muri iyo kambi benshi bakaba ahanini baturuka muri Sudani y'Epfo, Congo, Ethiopia na Somalia. Ivyo rero nivyo biriko bivugwa cane mu gisata c'impunzi. Murumviriza ko yaba imbere mu gihugu c'u Burundi no hanze yacu, ariko ku mpunzi vyoba bitoroshe cane. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Ingozi hari miliyoni zirenga gato 155 nizo zikenewe mu gusanura ivyononwe n'imvura muri paruwasi Busiga. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe kandi ritegwa ku gikumu na Musenyeri Jean Bijimana, umwungere wa Kiliziya Gatolika mu ntara ya Ngozi, aho yavuze ko hakenewe miliyoni 156 n'ibihumbi 333 n'ijana y'amarundi. Muri iryo tangazo bakaba basaba uwogira ico aterereye kugira ngo hasanurwe inyubakwa kandi hongere kurwa ibikoresho vyononekaye kwa 16 Ruhuma 2025, aho isengero, inzu y'uburaro bw'abapadiri n'inyubako z'ibiro zasambuka. Akaba rero haratanzwe kuri iryo tangazo amanimero uwo ushaka guterera yocisha ko intererano yiwe. Aha rero duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi tuza kubagezaho. Babwiye ko tuza kubagezaho igice ca kabiri cibiriko biravugwa cane mu iperereza ry'u Burundi bitifashe neza hagati y'iperereza SNL hamwe n'igisirikare c'u Burundi. Fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho mu bisata harimwo politike, umutekano, hagati y'akazira muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, mu ntwaro, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu, hamwe n'ayandi makuru menshi tubaronkera biciye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru. Tibagiye kandi n'amasoko yacu abayatukoreye amatohoza mu bice bitandukanye. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa kane mwiza kandi muronke mu vyo muriko murakora vyose.